Bakunzi ba HOLYCANAAN TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira vyose uri mu ijuru, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza uturemeye ngo tunezerererwemwo. Mwami Imana, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje. Mwami ngushimira ukuntu watugiriye neza Mana. Waturinze iri joro, utujuye amahoro kandi turonkeye n'akanya keza kugira ngo dukore umurimo wawe. None ndasaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo azabane natwe kandi atugirire neza. Udukoresha ibyo ushaka kugira ngo bibere ikimazi abazovyumva. Ndabizi mpwemu yera we wahuri byose bigenda neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro gikomeze kuba ica Kristo umwami wanje, mu izina ryiwe ryera senze gutyo. Amen, amen. Rero bakunzi bacu, nukuri ndabifurije umunsi wa mbere mwiza, intango y'indwi nziza, iyindwi Imana izibakorera ibitangaza mwese. Muze muyibone mu maproje yanyu, imigambi yanyu Imana izishigikire, intambuko zanyu Imana izizirinde. Iyindwi nukuri izoba indwi idasanzwe ku bakunzi bacu ba HOLYCANAAN TV. Nukuri ndabakunda cyane, ndabasengera Imana mwese ngo ibagirire neza. Murakoze. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Imana yampaye kubaganiriza uyu munsi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo urugo rurimo umugabo adafata ingingo, umugabo aganzwa n'umugore, by'ukuri rubamwe ibibazo. Rubamwe ibibazo bikomeye, kuko urumva Imana ubundi yahaye autorite, yahaye kuganza umugabo. Niwe akwiye gufata ingingo, niwe akwiye gushiraho urutonde rw'ibintu yifuza, rw'ibintu yifuza ko biba mu rugo rwiwe. Rero igihe wewe udafise iyerekwa ry'urugo rwawe, biragoye rero ko ushobora gukora ibintu bitari muri wewe. Ubundi nzina mugabo wese yarakwiye kugira igicapo, c'urugo yifuza. Haleluya. Rero ni wewe ugishiraho, si umugore. Igihe ari umugore agishizeho, nukuri Imana ibona bicuramye, kuko burya ndababwire, urugo ni proje y'Imana, kandi iyo proje yayo irafise ingene yayiteguye, kugira ngo ishobore kuzana inyungu, ishobore kuzana umusaruro. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice cya 3, turasoma umurongo wa 6 n'umurongo w'7. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi by'imisukoni, bironkeramwo uducocegwa. Imana idutabare. Hinge ndababwire ikosa rikomeye Adamu yakoze. Uriko urasoma ngaha muri Bibiliya, nta hantu na hamwe unabona yansi ngo avuga ati oya reka. Basi n'umugore yensiste ngo yaciye yakirarage. Bisigura ngo hari abagabo benshi bakoreshwa amakosa n'abagore babo, n'abagore babo kandi bakayashigikira. Ariko ubundi umugabo yarakwiye guhagarara, agahagararira urugo, agahagararira umuryango, kugira ngo umugore ntamukoresha amakosa. Adamu arakira. Intege nke z'abagabo zahereye mu itongo rya Edeni. Adamu arakira ararya. Amaze kwakira, buno nyene ubwiza bw'Imana bwaciye bubavako, ngo batangura kubona bageze iki, ngo bari gusa. Kare ko batabibona, kandi atake na kimwe natazo bari bambaye. Rero bisigura ngo ahantu hari icyaha, ahantu hari intege nke, imisi yose haba kwagirizanya, haba kuvuga nabi, kuko n'Imana imaze kuza kubaraba,
ntiyigeze ihamagara Eva, yahamagaye ngo Adamu uri hehe, kuko azi neza ko itegeko ryahawe Adamu. Umugabo w'intege nke akoreshwa amakosa n'umugore arayemera, kandi Imana yari yamuhaye itegeko. Ubundi Adamu yari kumubuza, ari kwanka ati oya, yari kwanka. Kandi iyo yanka byari gutuma ashobora no gusabira imbabazi umugore, bagasaba imbabazi Imana. Umugabo urumva bose baciye bakomplice, umugabo aremera. Nagira mbwira umugabo araha, ntukemera amakosa umugore ariko aragukoresha. Hagarara nk'umugabo, uhagararira urugo rwawe. Kabona nk'umugore akakubwira ati ibi ntabyo nemera, kandi umugabo ugasanga aremeye abikoze nk'uko umugore yabivuze, kandi ari amakosa. Urumva umuvyeyi wacu wa mbere niwe yandukije kwemeranya, niwe yemeranije n'umugore mu makosa, n'abandi bagenda bashira ikirenge mu cibo, bagera ikirenge mu cibo. Ariko ndakwingira bw'imbabazi z'Imana, hagararira urugo rwawe, ntukemeranye n'amakosa y'umugore. Igihe umugore ari mu makosa, ntukayemeranye. Fata ingingo nk'umugabo wubahisha urugo rwawe. Haleluya. Umva ko Adamu yemeranije n'umugore, bituma kwegera umuvumo isi yose. Haleluya. Rero iyo umugabo adafise imbaraga zo kutena urugo rwiwe ngo aruhagarariremo neza, nukuri ibintu byinshi birinjira. Ibintu byinshi birinjira. Iyo umugabo adashobora kuba ari umugabo ahagaze neza, atanga amategeko, azi koruganiza urugo rwiwe, byinshi birononekara. Haleluya. Byinshi birononekara. Kuko autorite yahawe umugabo, uganza kwahawe umugabo. Kuko imunsi Imana imurema yamubwiye ngo umvirize, ibiri muri ritongo ndabiguhaye. Haleluya. Uririmire kandi wongere uriganze. Nawe Edeni yawe, itongo ryawe niki? N'uwo muryango wawe. Utegeza kuwuproteja, uteza kumenya ikibi n'iciza, ikibuka gisora iciza, akaba ari cyo komeza. Haleluya. Adamu yemeranya n'umugore. Imana rero kuko bari bazi ko Imana iza kubagendera, bumvise bahamagaye ngo baravuga ati turayiseruka imbere gute, ngo bace barondera ibibabi baraterateranya kugira ngo bifuke, kugira ngo bifuke. Urugo rutari umugabo ari autoritaire, ni ukuri habamo kufatanganya ibidafatika. Ariko iyo hari urugo rw'umugabo autoritaire, usanga ibintu biri ku rutonde bimeze neza. Abana bubaha, umugore afise amarimiti azahageza. Umunsi hari ibintu byinshi byanateye, ukabona abagore barara mu bubari, ukabona abagore bakora ibintu bidakorwa, kandi abagabo bakavyemera. Ariko umugabo ari autoritaire, avuga ati nashinze itegeko amasaha yo gutaha nayo. Agashinga amategeko, abana akababwira ati amasaha yo gutaha nayo. Ariko ibyo ntubikora, ibintu byamaze kurenga urugero. Nindero utoza abantu bakiri bato, nindero utoza umugore akinjira mu rugo, kamubwira ibyo wifuza ko biba mu rugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo urugo rube mwiki, rubemwo amahoro, rubemwo umutekano, rubemwo utonde. Utonde rero utangwa n'umugabo. Ukaba utabikora rero uyu munsi, umenye ngo hari icyo watakaje, kandi Imana izokikubaza. Haleluya. Imana izokukubaza, kuko urugo Imana yaruhaye wewe. Ni wewe uribaza, ni wewe uhamagara, ni wewe irondera, ni wewe couverture y'urugo rwawe. Ni wewe couverture y'urugo rwawe. Mugabo gihe byanse, urumva simvuze nk'umugore ngo acatata umurongo. N'umugore ashaka gukora mugabo Imana sivyo ibikeneye. Urugo ubundi urugo n'ugw'Imana, kandi Imana amategeko yayo, Imana iragomba ko tuyubahiriza nkuko yashinze. Haleluya. Imana iragomba ko tuyubahiriza nkuko yashinze. Niho unashobora kuyihamagara ikakumva, nibikugoye ukayibarira uti ngaha ndazazaniwe, Imana ikabona ko intervene. Haleluya. Haleluya. Rero ntukamere nka Adamu, ubu umugabo mwiza afata autorite, arinda urugo rwiwe, atemera ko hinjira mu ivyo arivyo byose.
rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, Mana yera, Mana nziza, ndagushima kandi ndagushimira cyane. Uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Gushimira ko umugabo wamuhaye urugo kugira ngo arurinde kandi arukorere. None ndasengera zina abagabo bose, Mwami Imana, ngo imitima yabo ikanguke, bamenye icyo bahamagariwe gukora kugira ngo imiryango yabo ibe mu amahoro n'umutekano. Rero ndagushimiye kandi ndakunina haje, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.